gushira mu ngira amasezerano ya komine Bisoro intara ya Mwaro bifitaniye ni komine ya Lefrancuque yo mu gihugu c'Ubufaransa kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 28 Ruhumu mu mwaka wa 2025 batunganije inkino z'amaboko handball no kwiruka basiganwa ariyo atletisme kugwaruka rw'abigeme bo muri iyo komine ya Bisoro mu ntara ya Mwaro. Diomede Ntangamajeri mustanteri wa komine Bisoro avuga ko bashize imbere inkino z'abigeme mu ntumbero yo kubakangurira iterambere. Mustanteri Ntangamajeri akaba yamenyesheje ko igice ca mbere c'amigambi iri muri ayo masezerano yo gufashanya hagati y'ayo makomine kari gufashanya kwigisha abana bari mu mashure ivyerekeye inkino. Bamaze kubona ingorane z'abigeme n'abakenyezi mu kunganisha amahirwe yabo n'abahungu canke abagabo mu iterambere, igice ca kabiri c'imigambi kwabaye kubaka ibibuga vy'inkino ku mashure 5 yo muri iyo komine. Ayo nayo akaba ari Ecofo Kanka, Ecofo Katazimiza, Bisoro ya mbere, Rorero ya kabiri, Ecofo Buburu. Uwo mugambi ukaba watwaye amahera arenga gato imiliyoni 100 z'amarundi. Nkuko mustanteri Ntangamajeri abandanya bivuga, umugambi warigishije abigisha bamenyereza abo bana, bakaba bifuza ko komine Bisoro ibituta ry'igihugu n'amakungu mu vy'inkino z'abigeme. Christophe Leirake cegera c'umuhanuzi mu vyo gufashanya n'ibikorwa vy'imico n'akaranga mu buserukizi bw'igihugu c'Ubufaransa inka mu Burundi, akaba yaserukiye uwutwara ikomine Lefrancuque. Mu ijambo ryiwe yamenyesheje ko izo nkino atari kwinonora imitsi gusa, ahubwo harimo kwerekana ubushobozi bwabo n'ingabirano bafise Imana yabahaye. Inkino rero ngo zirafasha mu gwaruka rw'abigeme kurengera ingorane zose zobashikira, rero ngo ni kubashigikira. Apollinaire Sindayikengera umushinga amateka yatowe mu ntara ya Mwaro, akaba n'umukuru w'imugwi ushingwabikorwa w'ishirahamwe ry'abagenzi ba komine Bisoro, akaba kandi anaserukira imvukira z'intara ya Mwaro. Arashima intambwe bagezeko kuko bafise umugwi witwa Bisoro Volleyball Club igeze ku rwego rw'igihugu. Uno munsi komine irafise club bita Bisoro Volleyball Club yavukiye ngaha nyene, tukaba twishima kandi twikeza kuko uno munsi ifise ikibanza ca mbere ku rwego rw'igihugu. Turashima intambwe tugezeko, vyaduhaye intege rero yuko n'iyi zindi ekipe haba basketball haba handball atletisme mwayibonye, tukaba dufise ihangiro yuko dutegerezwa kuba abambere mu gihugu, eka mbere no kuronka abanonotsi bashobora kuronka uruhusha rwo guserukira igihugu biciye muri iyi nteguro turiko turakora uko nyene mwabibonye. Ku bikorwa bikurikira turagiye kubandaniriza ku burimyi n'ubworozi. Murazi yuko leta ayisho gisata yashize imbere, natwe nk'abavuka muri komine ya Mwaro ico gikorwa twarashize imbere, nk'uko nababwiye yuko ari iterambere muri rusangi y'akarere kacu. Sinova mu burimyi n'ubworozi gusa, tuzobandanya no mu gisata c'indero, tuzobandanya nk'uko twamaze kuvyumvikana, turaba yuko igisata c'amasoko ntanganguvu muri aya masezerano naho nyene turaba ico twokora. Buramatari w'intara ya Mwaro Gaspard Gasanzwe nawe nyene arakenguruka ivyiza vy'iyo migambi, akaba yibukije ko umukenyezi asanzwe ari ntahara mu iterambere kandi ko inkino nazo zije zuhira kwerekana ubukerebutsi bwabo no gufasha mu iterambere ridakumira. Muri izo nkino z'amaboko handball, Ecofo Buburu iyo yambaye izisa n'icatsi kibisi niyo yabaye iya mbere, hakurikira Ecofo Bisoro ya mbere bambaye izisa n'umuhondo. Mu kwiruka ku metero 100 Nkozi yandemye akaba ari umunyeshure wo kuri Ecofo Buburu niwe yabaye wa mbere. Ku metero 400 uwa mbere nawe akaba ari Iradukunda Sibera, nayo ku metero 800 Iranzimana Hovine wo kuri Bisoro ya mbere akaba ari we yashitse ubwa mbere. Ecofo Nyarushanga nayo yabaye ya mbere mu kwiruka bafashanya mu migwi. Mwomenya ko ayo masezerano yo gufashanya hagati y'izo komine zibiri yatanguye mu mwaka wa 2023. Ibaze nababwiye